nahamagawe kuva ndi umwana mutoya nkorera Imana mu gihugu ca Demokarasi ya Kongo. Nje n'umuryango wanje maze kugera hano i Burundi nahageze 1999 mwaka w'igihumbi kimwe 1999 twabwirije ubutumwa mu Mpimba muri gereza nkuru ya Bujumbura, tubwiriza ubutumwa mu mahoteli muri Novotel Meridien, tubwira batarakizwa kuko bagomba gukizwa bagahindukirira umwami. Dushimira kino gihugu cy'u Burundi, dushimira abarongozi cyangwa se uhereye kuri banyakubahwa batuyobora mu buryo bw'urwego rw'igihugu. Imana yatubonye kuko turabizigirwa itugabira umurimo, n'ubu turayikorera. Tuzanwe n'intego zitatu hano muri iki gihugu. Mu kwezi tuzamara hano tuzareba imfubyi, tuzareba n'abapfakazi, tuzashobora no kuja mu Mpimba, tuzaja no mu makambi y'impunzi. Intego dufite rero nukwagura ijambo ry'Imana kuko Bibiliya ibidutuma kubwiriza ubutumwa mu mahanga, kubwiriza ubutumwa uhereye i Yerusalemu ukagenda ukagera ahandi hose ubutumwa bwiza buzagera. Rero nkabashimira Imana yabonye ko turabizigirwa ikatugabira umurimo wayo. Turi kumwe nabo kandi mbahaye ikaze mu ishengero rya Kanani. Uko tuzakora nuko programme irakomeje uyu munsi isaha 9 tuzoba turi muri Kanani kuri siège ni kumutakura ibarabara rya kane nimero 21. Muratumiwe mwese abo mu gisagara ca Bujumbura, abanyacubahiro, abategetsi, abaserukira inzego za leta ndetse n'abaserukira Imana muri iki gihugu. Shalom shalom bakunzi ba Empower TV, murabibona ko tugeze ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye. Nibaze yuko mubibona neza aho twaje gutegera umuntu adasanzwe ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nibaza ko nk'abantu bari mu abono kwita ngo abakirisu canke abakizwe canke abemera umwami Yesu Kristo baramuzi. Ni umuntu akomeye cane yatanguje urushengero Kanani ngaha mu gihugu ciwacu c'u Burundi. Niwe twaje gutegera ngaha, murabibona yuko ari ibintu bidasanzwe.
mufise amashugwe abantu beza cyane baberewe abamama abapapa nizere yuko biragira aho bibakuye naho bibagejeje kugira ngo mushobore kuhakura icigwa muzonashobore no kuza kwifatanya nabo mu bikorwa baje gukora abazokwifuza gukorana natwe canke kubana natwe mu novuga ngo online canke kudukurikirana mu buryo bugezweho bagakurikirana ibikorwa byacu turaguhaye kaze cyane. Murakoze cyane abanyamakuru, mbanje kubashimira dushima n'Imana itugaruye muri iki gihugu cy'u Burundi twakoremwe imirimo y'Imana kuko Bibiliya ivuga ngo iyo dusoma mu gitabo ca Matayo igice ca 28 umurongo wa 19 niho dukura rekomandasiyo yacu yo gukorera Imana. Haravuga ngo nuko mugende mu mahanga yose mwamamaza ubutumwa bwiza abizera bose mubabatize kandi mubigishe kwitondera amategeko mubahindura. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nahamagawe kuva ndi umwana mutoya nkorera Imana mu gihugu cya demokarasi ya Kongo, nje n'umuryango wanje maze kugera hano i Burundi nahageze 1999 mwaka w'igihumbi kimwe 1999. Nanone nakomeje gukorera Imana, numvaga ijwi rimpamagarira gukorera Imana kandi ntabwo naryirengagije, naritabye uwo muhamagaro kandi umuhamagaro wo gufasha gukorera Imana mu buryo bwose. Tuvuga ubutumwa bwiza, twabwirije ubutumwa mu mpimba muri gereza nkuru ya Bujumbura, tubwiriza ubutumwa mu mahoteli muri Novotel Meridie, tubwira batarakizwa kuko bagomba gukizwa bagahindukirira umwami. Kandi twashoboye kugira ikiganza ciza muri iki gihugu, twemerwa muri leta, duhabwa agrema, twamamaza ubutumwa bwiza mu gisagara cya Bujumbura. Turangije dufatira ama province, ntaho tutabwirije ubutumwa mu province yose y'u Burundi. Twakomeje tubwiriza ubutumwa bwiza ndetse dukingura n'amashengero, kugurura ndetse n'ishuri rya Bibiliya rikomoka muri Amerika muri Tulsa, Oklahoma. Hamaze kwiga abantu bafite impamyabushobozi barenga 500. Twakinguye amatorero muri province, dufite abarevera benshi twasengeye, dufite abarimu benshi twasengeye, dufite aba evangeliste benshi twasengeye. Kandi nanone dushimira kino gihugu cy'u Burundi, dushimira abarongozi cyangwa se uhereye kuri banyakubahwa batuyobora mu buryo bw'urwego rw'igihugu. Perezida icyo gihe wari uhari ni Peter Nkurunziza, twakoranye n'abandi imbere baratambuka ku bwa Domitian, twarashoboye kuba turi abapastori nahawe ubupastori mu bihumbi 2003. Kuva kuri uyu munsi nakomeze nzamuka mu ntera z'ubupastori. Natangiye bansengera muri evangelisation, ndabwiriza ubutumwa muri mwishengero rya Methodiste Libre muri Congo. Ngeze hano ishengero rya Church of God rimbonamwe imbuto, iransengera kuba pasteur responsable wa eglise. Twarakoranye n'aba bashumba mu manama makuru aserukira abapastori hano mu Burundi. Imana yatubonye kuko turi abizigirwa itugabira umurimo, n'ubu turayikorera, tuzanywe n'intego zigera kuri 4. Uyu munsi twavuye hano muri iki gihugu cy'u Burundi tudasimbye. Twavuye hano 2018, twakoranyije abapastori uhereye ku nzego z'igihugu, baratwitabye, turabasezera kandi tubabwira ko tuzagaruka gukora imirimo hano. Ico twifuza no kwagura umugambi w'Imana. Intego dufite rero no kwagura ijambo ry'Imana kuko Bibiliya ibidutuma kubwiriza ubutumwa mu mahanga, kubwiriza ubutumwa uhereye i Yerusalemu ukagenda ukagera ahandi hose ubutumwa bwiza buzagera. Cyane cyane rero uyu munsi nkabanje mvuye mu gihugu ca Etats-Unis, tuye muri state ya Iowa mu murwa mukuru wa Dimoni. Tukaba twagendanye na mwarimu Joel, kandi bakaba ari abahungu banje, dukorana muri vision, dukorana mu ivuga butumwa. Aho tuba turi hose icyo dushaka gukora tuzagikorana nabo. Turi kumwe nabo nk'abahungu banje Imana yampaye hariya, nabasobanuzi bakora. Uyu nguyu ni secrétaire général waho nkorera ku cicaro muri Amerika. Uriya nawe ni trésorier, yitwa Byizigiro Jerome. N'abakozi b'Imana barubatse, bafite abana 3, bafite umugore umwe kandi bakagira n'abana 3.
ufite bane ubwo rero Imana je yarampezagiye mfite abana 7 shingiyemwo 2 mfite abuzukuru 2 abahungu 6 n'umukobwa umwe ikiruta mfite abana benshi barutabo abo navyajije ubutumwa bwiza mubona hano muracana babonera mu rusengero abadiakoni benshi abarimu aba revera pasteur abo bose twagize ikiganiro ciza hano muri iki gihugu cy'u Burundi tuzanwe n'intego zitatu hano muri iki gihugu mu kwezi tuzamara hano tuzareba imfubyi tuzareba n'abapfakazi tuzashobora no kuja mu mpimba tuzaja no mu makambi y'impunzi tubishobojwemwo na nyakubahwa mushimira cyane twabanye nawe kuva 2003 nibwo namumenye independa ariwe president w'urunani rwa commune Ndahangwa turakorana ijoro n'umurango ibiterane bibera hano mbabikurikirana online muri Amerika arabimpa byose rero kuba yaje kutwakira na komite barimwe abona sengeye kuba abapastori uriya mubona hariya navuga ko ari imfura yanje Nehemia nije wamusiza amavuta ndamurobanura nawe ubungubo ari kararobanura abandi kandi akaba ari muri komite nationale y'igihugu ca hano mu buserukizi bw'abapastori muri commune Ndahangwa araje kubasigurira avuge n'izina rya commune Ndahangwa ayobora ubumwe bw'abapastori twishize hamwe kugira ngo turwanye ikintu cyose gishobora kurwanya ubumwe twebwe dusengera ku mugozi umwe kandi tukarwanya n'ikintu cyose gishobora kuza kudutwara giturumbuka umupastori ugiye kugwa tukabavzura tukabubakira mbese tukanabahanura ubwo bagiye gutangura amashengero kugira ngo baboneze babimboneza tube icitegererezo c'abizera kuko ijambo ry'Imana ariko rivuga rero bamenyesha makuru ndabashimiye yego Imana ibaha umugisha murakoze cyane muri iki kiganiro gito ya dukoranye namwe tuzakora ikindi tugiye gusoza turi kuri tere turi gufasha abana b'imfubyi turi kureba abantu mu mpimba yego mbese kandi no kureba abapfakazi n'amakambi y'impunzi ari muri iki gihugu rero nkabashimira Imana yabonye ko turabizigirwa ikatugabira umurimo wayo turi kumwe nabo kandi mbahaye ikaze mu ishengero rya Kanani uko tuzakora nuko programme irakomeje uyu munsi isaha 9 tuzoba turi muri Kanani kuri siège ni kumutakura ibarabara rya kane nimero 21 muratumiwe mwese abo mu gisagara ca Bujumbura abanyacubahiro abategetsi abaserukira inzego za leta ndetse n'abaserukira Imana muri iki gihugu uhereye kuri abangaba turi kumwe baje kutwakira ntabuze no kwakira umukozi w'Imana Bishop Kibe ni inshuti yanje cyane ndamukunda kandi ndifuza ko azaza muri Amerika bafatikanyije na komite y'u Burundi yego ntegura ibiterane bikomeye muri Amerika bihuje amastate ya Amerika shobojwemwo n'aba bantu babiri abayo twasenze tugahurira hamwe budget yose tuba turi kumwe nabo kandi Imana ikabidushoboza turabakiriye muri Amerika ngo mwisange mu ishengero rya Kanani ndetse no muri Vision twahawe dufite icicaro muri Canada dufite icicaro abantu uko tugenda tugira mante dufite icicaro mbese no mu Buholande turiko turashaka no kwinjira mu Bubirigi twamaze kubabona abantu bazoza batwakira ubwo rero Imana yo mu ijuru dusenga twari tugize nakantu gashatse kutubera obstacle mu nzira indege yagize escale ahantu ishaka guhura n'umuyaga n'ibicu twari gushika kuwa gatatu mutubabarire communication yose twakoze turizera ko Satani yatsinzwe mu izina rya Yesu indege yari gize tumene twese abatagira Imana batangira kwamiriza batangira gufatana amaboko natwe dutibura inanga zo kwizera turavuga ngo ntituzapfa tuzarama tuzavuga ibyiza Uwiteka yadukoreye ubwo rero amatike twari twakoresheje turayadevia indege birapfuye ija muri mu Bubirigi dusenga tugira Imana kwiducira inzira twagize iminsi 2 muri hoteli tutarabona inzira ariko inzira Imana yaje kwica mu gihugu cy'ikibanyi ca Kenya baratwakira baratuzana nkuko twabigambiriye nukuvuga ngo amateraniro aratangira saa 9 ejo ni saa 9 ku mugoroba kuwa Mungu ni saa 3 zo mu gitondo kugeza saa 6
ku mugoroba ni saa 9 kugeza saa 12. Muratumiwe mwese muhawe ikaze, Imana ibaheze. Ego murakoze cyane nyakubahwa musenyeri w'ishengero Kanani. Ndazi ko hashobora kuba hari abakunzi ba Empower TV canke abantu bose muri rusangi, abarundi canke abari higa nobwa mu bindi bihugu bitandukanye batazi ngo Kanani yatanguye ryari. Numvise ntibigeze ugishiramwo, mbega Kanani yatanguye ryari, mbega Kanani ubu mugeze nobwa reka mfatire ngaho iwacu mu gihugu c'u Burundi mugeze ku mashengero canke no yitangwa amashengero nyene angahe, yagutse gute kugira ngo n'umuntu adafite igicapo ca Kanani ashobore gutahura Kanani yatanguye ryari, igeze hehe uyu munsi. Murakoze cyane bamenyesha makuru ya Kanani nkuko mubivuga, nahawe izina Kanani ndi gusenga, ndi mu muhamagaro. Nahawe Kanani mu mwaka w'ibihumbi 2006, ariko twabayagreye muri leta ya hano mu Burundi, niho ryavukiye, siège iri hano Bujumbura. Yego. Twahawe agrema 2011, nibwo twashoboye kwemerwa n'amategeko dukorera ku mugaragaro. Twatangiriye mu wanje mu rugo mu mbarazani haba hatoya, twatangiriye muri saro abari n'abahamya haba hatoya, turagura nja gupanga ikibanza kinini cyane cyakira imodoka nyinshi, turacubaka mu rusengero, tugira hangare, n'ubu niho dukorera, hagenda havyara handi. Ubwo umaze gusengera abarevera pasteur bagera 5, maze gusengera abapastori benshi, nukuvuga ngo igitigira cy'abyizera turi 1200. Abo nibo ba Kristo bari ku gitabo hano muri Kanani, naho dukorera. Dufite abadiakoni, dufite abavuga butumwa, dufite abarimu n'ibikorwa by'iterambere turabikora, kandi ari nabyo byatuzanye hano mu Burundi. Muri make ndabona Kanani turi kuyagura igenda no mu mahanga. Dufite ikicaro muri Amerika, twaratangije muri iyi myaka 3 maze muri Amerika, twaratangije dukora n'amakonferansi akomeye. Murakoze cyane bamenyesha makuru, turabashimira. Murakoze cyane. Mbega tubandanije gatoye, murabizi ko abamenyesha makuru dukunda kubaza, muratwihanganira cyane. Numvise ko mwavuze ko mwagiye mu gihugu ca Amerika muri 2018, mukaba mwari mwatanguje Kanani muri 2006. Mbega byaraboroheye kuko gusiganobwa ngo ni nk'umwana wiwawe, nka wewe nk'umuyobozi mukuru watanguje ishengero Kanani, byarakoroheye gutekera ukavuga ngo ndasize umwana wanje w'imfura mu Burundi ndagiye mu gihugu ca Amerika? Urakoze cyane kuri ico kibazo. Ntabwo byanyoroheye, ariko sinabasize, ariko tuza turera, twahawe umwuka wo kurera no gukuza abandi, na Yesu niwe muhamagaro yakoze. Yashoboye gukora umuhamagaro wo kurera no gukomeza abandi mu bikorwa byose. Twashoboye kugira, umaze kugira abarevera tushobora gukora ngo ugira kugarukira, kuko twahawe umuhamagaro international. Kuko twabibabwiye kuva mbere, haravuga ngo nuko mugende mu mahanga yose mwamamaza ubutumwa bwiza. Ni nayo mpamvu ndi hano, nije kurera itorero no kurikomeza no kurisura. Igitondo ku mutaga no mwijoro, umutima wanje uri hano Burundi. Kuko Bibiliya avuga ngo ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima wiwe. Ubutunzi bwacu twebwe ni mu ntama za Kristo, kuzikomeza kwamamaza ubutumwa bwiza kugira ngo hatazabona n'umurimbuka. Niyo ntego dufite. Murakoze cyane. Ni byiza cyane. Yes, murakoze cyane musenyeri urongoye ishengero rya Kanani nobwa ngo kwisi yose. Mwakoze cyane kuduha ikiganiro, nibaza yuko tuzogenda tubandanya atakiduciriyemwo, tuzokorana tuvugane uko ibikorwa bizoba biriko biragenda bikurikirana kugira ngo benshi n'abatari ngaha babandanye kubikurikirana. Rero mwakoze cyane, Imana ibahezagire. Namwe murakoze cyane, turabashimiye mwese abaje kutwakira, dushimira n'abavuga butumwa twagendanye nabo twatumiye muri iki giterane. Ikindi twari twibagiweho, ndibaza ko Bishop yoba yakivuze, dufite conference y'abashumba izabera kuri centre communautaire. Ubireba n'ubu niwe twashoboye no zagutumira, no zagurza n'ikicaro cy'iteka, ubwo azababwira n'amasaha niba. Hasigaye
reka tumuhereze ijambo n'abasoze cyane ego cyane mu muyobozi novuga ngo urongoye urunani urumwe mu munani z'amasengero ngaha mu gisagara cacu ca Bujumbura nkuko twari turi kumwe kuva kare nari nakubajije navuga ngo mbiga umuntu tuje gutegera ni muntu ki ku bantu bamwe tumuzi kwizina canke twakuze twumva ishengero Kanani nkaje ico gihe 2006 nari nkiri umwana muto ariko nakuze numva Kanani gushika ngaha uyu munsi nkuko nari nabikubwiye ndababaza ngo mbega uyu muntu ni muntu ki rero kuri mwebwe na mwebwe nk'abayobozi burunani rumwe mu nani ziri ngaha mu gisagara murafise ukuntu mufise igicapo ciwiwe ngaha mu gisagara ni ikihe kintu mwoshobora kubwira uburundi mu ncamake canke n'abandi bantu kuvyerekeye nyene icubahiro musenyeri arongoye Kanani? Ego murakoze kumbaza ikibazo ciza. Ubwa mbere je ndi Bishop Independence Calix sanzwe ndongo urunani rwa pasteur rwiyemeje guharanira amahoro n'iterambere rirama mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Urunani turongoye rurimo amashengero hafi ashika ku 350 hakaba harimo n'ishengero rirongoye n'umukozi w'Imana Bishop Sebambe Peter asanzwe arongoye ishengero rya Kanani. Ukumubona rero kuko n'umugabo w'amateka nico gitubona twaje turi hano tukaba turi kumwe na Bishop Bukene Expert asanzwe arongoye urunani rwa pasteur muri commune yacu nziza ya Ntahangwa. Tukaba turi kumwe na Bishop Nehemia asanzwe arongoye urunani muri zone ya Cibitoki aho Kanani isanzwe ifite ikicaro gikuru. Ngira ngo ucuvyumva rero ko uyu mugabo ari umugabo adasanzwe twarinze twihagurukira kugira ngo tuze kumwakira. Ni umugabo ubwa mbere novuga akunda Imana. Icya kabiri ni umugabo akunda ibikorwa by'Imana. Icya gatatu ni umugabo atagira amacakubiri. Icya kane ni umugabo akunda iterambere kandi akunda n'igihugu cyacu cy'u Burundi nkuko mwavyumvise cyaramwakiriye arahakora ibikorwa abitari biki kandi mwanumvise ko ari umugabo afite iyerekwa rikomeye. Je ndamushingira naye kuko mu batanguje urunani nawe yarimo mu manama yose twagenda turakora nawe yarimwo. Ni naco gitubona twabonye uyu mukozi w'Imana reka tuze kumwakira niteka uyu nyakubahwa Bishop tumwakire niteka. Rero twagomba kubamenyesha ko kumugira n'umugisha kuko nkuko yababwiye mbere uko afata urugendo aja muri Amerika twarakoranye turabakozi Imana benshi kugira ngo tunamusezere kandi tumusengere tumwature ko umugisha. Byukuri yari yumvira ati sinogenda uko abandi bagenda binyegeje we ntiyagiye inyegeje. Yari amagaba abakozi Imana twari benshi cyane twari dukoraniye mu Ngagara. Ico gihe ndavyibuka aravuga ati bakozi b'Imana ndasaba ko munsengera munyatura kamavuta kuko jewe mfashe urugendo kandi urugendo ngiyemo n'urwivuga butumwa ati kandi nzogaruka kugira ngo dushigikirane namwe dukore ibikorwa vy'Imana. Rero twashike tuvugana nawe atubwira ati vyari byose bakozi b'Imana nditeguye kugaruka kandi nje kugira ngo nshigikire ishengero ry'u Burundi nongere nshigikire nibikorwa bimwe by'iterambere mu gihugu. Mwumvise programme zimuzanye akeneye kuzoja kuvuga ubutumwa bwiza mu mpimba kandi nizere ko tuzoba tubashiriye n'umuceri. Nibaza ko muri ivyo navyo birimo avuga ati nditeguye kuraba impfuvyi hari ibigo bimwe tuzomujanamo ndizera ko nabo hari akantu azobashiriye. Murumva ko ni ibikorwa by'iteka kandi by'iterambere ucumva ko ari umuntu adasanzwe. Rero kandi mwanumvise ati ivyo ari byo byose hari anagiye muri Amerika najanye n'ubutumwa bwiza. Ati rero nkamwebwe abakozi Imana b'u Burundi turiteguye kubatumira kugira ngo muze kudushigikira muri iryo vuga butumwa. Mbere no saba ko twomukomera amashi menshi cyane kuko si benshi bafise umutima nk'uwo. Rero nkuko mwavyumvise akidutera kamo twarateguye ibikorane bidasanzwe by'imisi 3 nkuko yabivuze kuri kwishengero rya Kanani. Hanyuma hariho na seminari ikomeye cyane izoba ku munsi wa gatatu isaha y'umunani kuri centre communautaire. Hazoba hariho seminari yateguwe n'abakozi b'Imana n'ikiganiro kugira ngo adushikirize iyerekwa afite ku bw'igihugu cy'u Burundi, iyerekwa afite kuri Afrika, iyerekwa afite ku mahanga. Rero twaje kwifatanya nawe kandi turamushigikiye muri iryo yerekwa ngira ngo mvuga ko ari umugabo kabisa adasanzwe. Rero Imana
imuhezagire. Mu kurangiza rero twotumirira abakozi Imana bose kandi namwe abamenyesha amakuru kugira ngo mushike no kuri Kanani mbere no ku munsi wa Mungu we muhari na harya kuri centre communautaire kugira muzomubaze ibibazo mwumva mukeneye kumubaza ko iconze cyo n'umugabo atabesha. Kandi ibyo ari byo byose mwumva ko niki kiganiro atanze kizobikwa. Kandi nibyo avuze turizera ko muzobibona kuri tele. Rero norangiza mvuga nti kaze bakozi b'Imana. Turanezerewe no kubona kazi iwacu. Turabahaye kaze kabisa. Imana yo mu ijuru ibahezagire cyane mugubwe neza mu mwami nayo mukozi w'Imana. Turaguhaye kaze mu gihugu cyacu cy'u Burundi n'umugisha. Imana ibahezagire. Murakoze. Amen. Murakoze cyane mwebwe murongoye urunani rumwe mu nani zo ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Rero ndabona ni muriko muraramukanya umenga ni mwari bwaramukanye. Nashaka kubaza umwe mu bahungu biwe bagendanye arashobora kwegera ngaha ngira uyu egera ngaho uri hagufi. Ndakubaze mbega wewe nk'umuhungu wiwe musanzwe mubana mu mirimo ya misi yose mukorana ababo ngaho bo bari banamukumbuye ndizera bashaka kuba bamukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyene nkuko iterambere ryateye imbere murabyumva. Mbega nkawe mubana igihe cyose muranga ijoro muvugana amasaha yose mujana ahantu hose ni ikihe kintu wotera novuga ngo hamagarira abarundi cyane kuza kumukuru babwira ngo nimuze kubera uyu muntu ndamuzi cyane ni ikihe kintu wobateramwo co batera inyota gusumbiriza numvise ko bariko bavuga ibintu bikaze nawe wariko mubana ushobora kugira ikintu worenza ko gituma abarundi bamwumva bakamutahura neza cyane kurusha uko banabivuze. Karibu cyane kuri mikono kuri Empower TV. Thank you. Nibaza ko ibi bizonasobanurwa no mu ndimi zitandukanye nta kibazo kugira ngo abantu bamenye biriko biraba kuko si bose bumva Kirundi. I was trying to say that I think this should be translated in different languages so people may understand what's going on here. Absolutely. Ku kibazo mwambajije nizera ko ahantu hari umuco bidashoboka ko haba umwijima. Ni byinshi twamuvuga ko ariko kandi reka tuvuge mu ncamake. Nibuka mu gitabo bariko barabaza intumwa ngo babonye ibikorwa intumwa zikora hanyuma basubiye muri histoire basanga ntibize ntibagira amadiplome nta n'indege bagira nta modoka bagira bisobanura ngo wari kuvuga yashobora kuba afise ubushobozi fizi buboneka bufadika ariko ngo basubije ubwenge inyuma basanga ngo abo bantu bahorana na Kristo Yesu. Bisobanura ko umuntu aba afite Kristo aba afise byose. Uyu rero twamusanganye Kristo. Kuri iyo mvo rero twabonye ibikorwa vyiwe twebwe turaharambiye aho muri Amerika tumaze imyaka 14 hanyuma yadusanzeyo tubona ibikorwa nico gituma ubona twatevye tukavuga duti well reka tugende turabe kuko izi nkomezi tubona ngaha nkuko atubarira turabico zakoze iwacu mu gihugu. Imana habwe icubahiro cyane. So kuri izo mvo rero twari kuvuga byinshi twagiranye nawe bikorane dutumiye abantu bava mu state atandukanye twarabonye ibikorwa ingena bikora natwe naho twarinze duhitamwe tukemera kuba abana biwe no kuvuga dufise ico twabonye. Bwa mbere twamubonye mu Kristo tumubonamwe ubushinga ntahe n'umutima w'urukundo. Kuri izo mvo rero ndahamagarira n'abandi ni vyiza ngo tuze dukorere hamwe dukundane Imana yacu izoje imbere yacu. Thank you. Urakoze cyane mbese murakoze mwese muri rusangi mwamyumvuga ngo mukoma amashi mwikomera amashi namwe nabandi bamfasha. Yes, mwakoze cyane ku kiganiro bakunzi ba Empower TV murumva ko ndi kumwe n'abantu badasanzwe rero mwitegure cyane mwikazanure isaha 9 muzoye mwishikiye kuri Kanani muravyumva ko ari ibintu bidasanzwe twese tuza kuba tuhari kugira ngo twirabire ako kataraboneka muravyumva namwe ibintu bimeze n'umuriro ndabatumiye cyane ndababwira ngo Empower TV turabakunda mubandanye kugubwa neza mu byanyu no mu banyu nkuko byama mwarahezagiwe cyane.